butungane rimwe na rimwe usanga butizewe na bose hamwe n'ibijanye rero na politike ngo udasanga vyifashe neza cane mu gihugu ivyo ngo biri mu bibuza abanyamitahe kuza gukorera mu gihugu c'u Burundi ibi rero bigashikirizwa na Denis Nshimirimana umunyamabanga mukuru w'ikigo CFCIB aha rero hari mu nama yatunganijwe n'ikigo ADB na CFCIB hamwe na CD reka rero twumvirize Denis Nshimirimana hari n'ibindi yashikirije aho mbere asaba ko ibiganiro hagati ya leta n'abikorera ivyabo vyogwizwa bikaba vyinshi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisumbure murabona yuko aha mu Burundi ico twita abanyamitahe bava hanze bazana imitahe ngaha mu Burundi ni bake abantu rero bareka kubizana kubera hakiriho intambamyi mwumvise umuhinga yavuze ati hariho intambamyi nyinshi zerekeye kwico gihugu abantu bacizeye babona ko mu myaka 5-10 ata ngorane gishobora kuba mu bimwe bita stabilité politique mwumvise ikibazo c'ubutungane basanga kenshi ubutungane mu bihugu vya Afrika mbere na twebwe no mu Burundi bidakora neza bikaca bituma umuntu azanye umutaha avuga ati igihe nogira ingorane sinoronka ingene mburana igihe umuntu aje ntibamurihe ugasanga agiye mu rubanza urwo rubanza ruzomara imyaka 3 canke 5 nivyo rero bituma abantu bitagenda neza hariho rero n'ibindi byinshi byavutswe abahinga babinonosoye mu bisata bitandukanye usanga atabo tugira ugasanga mbere n'ushaka kuzana n'imitahino canke mbere n'umuntu ashaka gutangura ikintu ugasanga nta bakozi babishoboye ashobora kuronka kuri ico gisata cyo gukoreramo havutswe rero n'ibintu bitari bike nk'ibi bintu vy'amasoko ya leta usanga bitarimo umuco ukwiye mbere bavuze nibi twita mu gifaransa concurrence no kuvuga guhiganwa nk'ubu twebwe nta kigo kihari kijejwe kubahiriza ihiganwa ingene rigenda ico bita l'autorité sur la concurrence mu Burundi kiraza hariho rero n'ubutungane mu bintu by'ubudandaji la justice commerciale twebwe tukiri inyuma usanga imanza zidindira zigatuma n'abantu batatwizera novuga rero ntihavutswe ibitari bike muri ico gisata ariko rero hariho rero n'izindi ngorane zitandukanye ni ibintu mu kugira ubutunzi abikora twabo batera imbere nuko usanga mu mabanki gushika mu amabanki atanga ingurane ku myaka mike bagasaba n'ingwate ziri hejuru cane cane nk'ugwaruka rudashobora no kuronka mbere turareka no gwaruka n'abandi badashobora kuronka hariho rero n'ibindi bibazo bituma twebwe ngaha tudatera imbere ni biganiro hagati y'abikorera utwabo na leta no kuvuga hari amategeko atari make asohoka ugasanga chambre de commerce ati itaterereye hagira ko ayo mategeko aja mu ngiro ugasanga aho gatera asubiza inyuma ico gisata c'abitwarira utwabo mu bindi bihugu ayo mategeko ageze no mu nama nshinga amateka ageze no mu nama nkenguza amateka abikorera utwabo bategeza kuza kuyasigura kuko hari igihe ushobora gusanga abashinga amateka ayo mategeko ajanye n'ivy'ubutunzi by'igihugu n'abikorera utwabo kuri ubu naho batowe batabizowereyemo batabifisemo uburambe ugasanga baba bakeneye nk'abantu bikora utwabo bamaze mu myaka 20-30
babasigurira ati mu bindi bihugu bimeze gutya, hari igihugu citwa Indonesia canke citwa Brazil cateye imbere ku kubera batoye itegeko rimeze ukuntu. Ivyo rero birahari, mugabo ntuyibaza yuko ngira ibintu bigiye gufata intumbero ko nyene cubahira umukuru w'igihugu igihe twagira ya nama rukokoma y'abikorera utwabo itariki 2 z'ukwa-11, mbere irya nama yaciye yita umuzinga day, yaciye adubwira yuko iyo nama izoba buri mwaka, no kuvuga ko ku mwaka uzokurikira tuzoba twiteguye, mbere n'ivyumviro vyagiye biva ngaha tuzovyegeranya, mbere tuzobishikirize muri iyo nama igihe vyoba bitaratorerwa umuti, kuko ntituzorinda kurindira iyo nama y'umuzinga day kugira dushikirize ivyo vyumviro. Ubu nyene tuzoba turabishikiriza cane cane ko inzego zose zifata ingingo zari zaserukiwe. Ikindi kibazo cavuzwe cane ni ibintu vy'ihindagurika ry'ibihe bifatanye n'uburimyi, ni kibazo gikomeye kuko abarundi barenga 90% babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi. Navyo murabona imvura itaguye, inkukura iririgwira bomagura isi, cane cane aya mase y'ikizungu dukoresha nayo atitura isi. Mwumvise ko abahinga bavuze bati tudakoresheje amase y'ikirundi, iki twita engrais organique mu gifaransa, ngo bungabunge isi yacu, tubungabunga amazi, twe tuzogira ingorane. Mwumvise ko hatanzwe n'intumbero zitari zike, ati hariho nk'ibiterwa bimwe bimwe nk'ibi vy'ibiharage, ibigori, ibiraya, ati muri aka karere ibindi bihugu bifise aho kurima hanini ntidushobora guhiganwa nabo, ati ahubwo twokorera muri ibi bintu novuga vy'imboga, twokorera mu bintu vy'ikawa ko twebwe dufise ikawa ya kanovera, twokorera mu bintu vy'ivyamwa vyoheza bigafasha. Kandi numvise vyabaye ivyumviro vyiza ko ntakuza guhiganwa muri aka karere, nabo tudashoboye twoca dukorera kuri ivyo bisata mwumvise bagiye bavuga mu gifaransa bita la horticulture, no kuvuga imboga n'ivyamwa. Ariko jewe nca nongera ko nibi bintu ushobora kumva vy'ibizinu, ariko bakongera ko nibi bintu café de spécialité, thé de spécialité, no kuvuga ikawa n'icayi c'akanovera, canke nibi bintu musige mwumva vya pacuri n'ibindi ubu biriko birashikwako. Je nkibaza rero yuko ino nama ari inama y'akamaro, CD yaringanije na ADB na Chambre de Commerce ko kugira turabe ko twotera tuje imbere. Ariko nk'umuhinga muri ivyo mu bimazemo igihe nigiki mubona gikwiye gukorwa leta yokora kugira ngo igisata cabikorera ivyabo giheze kibi by'ukuri, novuga umushinge w'iterambere rifatiye ku butunzi? Je nibaza yuko icambere na mbere cyo gutangurirako no gukomeza ico twita mu gifaransa dialogue public privé, no kuvuga ibiganiro hagati y'abikorera utwabo n'inzego za leta. Ivyo rero bivuga iki? Bivuga yuko ari amategeko adakwiye, y'amategeko ava muri ivyo biganiro akacajaho, ari amategeko ameze nabi agahinyanyogwa, ari amategeko mbere atakijanye n'ibihe agafutwa. Ivyo rero ico ni cambere. Ica kabiri nuko kugira Uburundi bushobore kuzamuka, nukuraba cane cane ingene tugwiza umwimbu. Kugwiza umwimbu rero murabona cane cane twebwe bifatira ku burimye, kuko dufise amezi 9 y'imvura, mbere no muri ayo mezi 3 y'ici turashobora kuvomera.
ivyo bintu rero vyoshoboka kugira dushobore gushora ari vyamwa ari imboga canke n'ibindi hanze, ariko ibindi navyo tukabihingura. Ico ni cambere. Ica kabiri, kugira dushobore gushora hanze hariho ca kigo BBN kime kiraba yuko ibidandazwa vyakozwe bikwije amategeko kugira bishobore gushorwa hanze, coronka uburyo n'abahinga, kuko nagira ndababwire ko ubu aho tugeze hariho n'ibija ngaho muri Tanzania bakavyanka, ko bavuga bati ikigo BBN nta buhinga bukwiye bufise kugira bupime cane cane ibintu vyo gufungura. Murazi yuko ibintu bica mu kanwa bishobora no kugandagura umuntu, abantu rero benshi baca bavyinuba. Hanyuma ico kigo vyoheza bigafasha. Mbere nagira ndababwire ko biciye muri wa mugambi w'ibanki y'isi yose PDRE hariho nozita ni kigo mu gifaransa bayita terminal frigorifique kiriko kiraheraheza gushigwa ku kibuga c'indege Ndadaye Melchior kugira tuzobikemwe ibintu bikanye, ni nk'imashini zo gukanyisha mu Kirundi, kugira ari vyamwa ari imboga ari ifi zirindiriye indege zishobore kubikwa bidapfuye. Ivyo rero nibaza ko uno mwaka ngira uzohera izo mashini zikanyisha zamanje gushikwako. Hanyuma ica gatatu nibaza co gushiraho nuko leta yogumira aba ingene ibisata bimwe bimwe nk'amahinguriro, ibisata bimwe bimwe nk'uburimyi n'ubworozi bisaba amafaranga menshi kandi atawumenya ivyaduka bizamwo, ugasanga abantu barahomvye, ko ahubwo bogerageza hakaboneka amafaranga menshi muri ivyo gisata kandi ku nyungu itavuna. Hamwe tuja kuri 2%, 3%. Amabanki menshi gushika uno munsi bakubwira ko baguha ideni ku myaka 5, imyaka 7, imyaka 3. Ntushobora gukora umugambi uteza imbere igihugu waronse ideni ku myaka 5. Ibindi bihugu babaha amadeni ku myaka 20, 15, 25. Murumva rero twene twoshobora gutera imbere amabanki agitanga amadeni ku nyungu ivuna kandi ku myaka mike nk'itanu 3 canke 7. Ivyo vyose je nibaza ko ari ibintu byo kuganira. Ivyo rero nivyo bizoza rero bigatanga n'akazi mu gwaruka, hanyuma hagashobora mbere kuboneka nkavuga kuboneka n'abagwiza tunga bo hanze bashobora kwisukira muri iki gihugu.